aho umukuru w'igihugu aza kugendera ibindi bihugu ngaha mu Bubiligi canke agiye guhura n'ibindi bihugu hano nyene byo muri Afrika, hanyuma akahura n'abarundi bakamubaza ibibazo, akabemerera yuko ahanini imyiyerekano mu gihugu ciwe abarundi bashobora kuyigira taco binona, kandi yuko umuntu ashobora kwerekana akanyamuneza canke akababaro akakerekanira mw'ibarabara nk'uko amategeko abirekura. Rero icadutangaje nuko budakeye kabiri hariho ingingo y'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu ajejwe ivy'amakomine n'iterambere afashe ingingo yo kubuza amakinga amapikipiki n'amabajaje yuko iyo bandanya akorera mu gisagara ca Bujumbura. Rero mu nyuma abo bantu barababaye kandi twarabivuze ko bibanababaje kubera ko nivyo bibatunze, kandi abantu bakoresha ubwo buryo kwiyunguruza nta buryo bafize ko bakoresha amabisi, kandi n'umwanya usanga ari mutonya bitewe nuko bisi igora carburant, igora umwanya hica kubera ko ni nini, amabara yarononekaye, ugasanga rero bitwara umwanya kugira ngo umuntu ashike iyaja. Bamaze no kwerekana umubabaro, hanyuma baravuga bati twebwe nta kundi reka tuze kwerekana umubabaro dufise. Rero umushikiranganje w'intwaro hagati mu nawe yavuze ati bakaramuka bahirahiye bakaza kugira imyerekano ndabereka. Urumva ico si ico gusa, hirya ejo ntuzenya Oricome na Parseme baranditse baravuga ko bagiye kugira novuga nti inama hamwe bahura n'abanyamakuru bakababwira ivyumviro vyabo. Bamaze gutangura abapolisi bace babashwaramwo barababuza barabashwiragiza ati nimuve ngaha nimutahe. Ivyo rero vyerekana iki? Ko bwacu vyerekana yuko ivyo umukuru w'igihugu yavuze n'ivyo umushikiranganje wiwe avuga ataco bipfana, vyerekane yuko bariko baradukinirako. Yaba umukuru w'igihugu yaba umushikiranganje wiwe bo baba bafise ingene babona ibintu, hanyuma mugabo amajambo aryoshe bakayamiza ku karimi ku munwa tugahendwa nayo majambo, mugabo ibikorwa ukabona ko vy'ukuri ni ya ngendo nyene ya gisirikare yavyogora duhure. Nico bisigura nihaze yagera umuntu araza arasamazwa n'amajambo nk'ayo avugwa ngo n'amajambo meza, ngo ni ibintu bimeze neza biryoshe, ngo Murundi ngo ni mwiza. Burya bavuga bati akarimi kaheza ntigasumira umwana. Rero burya si vyiza yuko amajambo aguma ari yayandi mugabo gasanga ibikorwa ni vya bindi. Ivyo ari byo byose nuko iyo nyifato yabo iza kandi guhonyanga ibwirizwa nshingiro, kuko ibwirizwa nshingiro rirarekurira ko abantu bose bafise umubabaro canke abanezerewe bavyerekanira mu myiyerekano ata muntu batutse biri mu rupfasoni. Ivyo birarikuwe n'amategeko. Kira noneho yaba ari CNDD-FDD iriko irarondera kugira imyiyerekano baba bayirekuye kera, yamara kubera ko arabandi batavuga baza kunegura ivyo leta iriko irakora babwiriza kubabuza. Niho tubona rero ya ntwaro ko atari ya demokrasi, ko ari yindi ntwaro itagira izina, ariko no kwitani ni ya ntwaro azogora duhure mugo yambitse umutamana w'intama kandi ari ngwe. Uko niko no bivuga kubera ko amajambo n'ibikorwa bakora ntibisa.